Hello guys, this is Benjos Godwin, your photographer, videographer, designer, your content creator right here imbere ya kamera. Inyuma yayo akaba ariyo Jackson, Jaja, Marcel, Free Spirit. So guys, hariho motivation hano nashaka dusangizanye kubera ko ziradufasha mu buzima bwa misi yose. So wewe nimba ubona ufise umugenzi ukabona umugenzi wawe urgiye kwandikira ashaka akabazo runaka umufasha gukemura, uwo mugenzi hebana nawe ari mu bagusubiza inyuma. Nimba ubona abantu mwandikirana kuri WhatsApp muvugana ari uko abonye wa postinze agastati uri kurafungura cyangwa uri kurinywera cyangwa uri ku musenye winjoye ngo ubuzima bwawe, uwo mugenzi nawe nyine no kumwigako. Cagihe wewe ubona kumengo washitse bimwe wasengera wabironse, pay attention, ntiwijajare kuko ubuzima ni kupanda na kushuka. Nimba uri hejuru ubona uri kuri mu bicu witegurire gukoroga, kuko ikigoye ni kuronka ubuzima. Ikintu nacyo kitagoye no kububura. Hahandi naho ubona kumengo nta ndi strategy usigaranye uretse kubivamwo ukabiheva, aho nyene vyuka kare mu gatondo, genda ngarusatire, try again, mucike intege. Hari gihe haje ubona ko bigira byanga, ahubwo ariho biba bigira bikundi. Haho uzi gusa wo gushiramo kwa twuvu dukenya usigaranye, kwa kwizera gukenya usigaranye, bica bikunda. Ushobora kuba uri umunyamwuga, ushobora kuba ufise ikintu runaka ukora, nico kintu runaka ukora rero niwigira kubyizi ubimetriza ngo ufisemo experience, ubwenge ufise, ubwenge ubumenyi ufise ko ivyo bintu uzaba bugera aho nyene. Nimba ushaka kumenya byinshi ko umugabo wawe kucyo kintu cyawe ukora, igire kutakizi, nukubaza turakizi, umwereke kutabizi, kiretse ahandi ubona ati ashaka kubikwara kanosyo nakanda mufasha kora mugana mubwire ko hari icyuzi, kuko iyo uvuze ko tacyuzi bigufasha kumenya. Hahandi muba muri kumwe n'abantu ugashaka kugira ko umuntu avuga cyane, umuntu afise inkuru nyinshi nyene ashaka ko bamwumviriza, bizorangira atakintu umenye, ahubwo baba bagukuyemo amakuru. Igira umuntu atavuga cyane ahubwo wumvirize cyane, nico kintu kizogufasha kumenya ibyo washaka kumenya cyangwa n'ibyo utarutegekanya kushobora kumenya. Nshuti zanje, ariko nkunda kuvuga stay humble, stay positive, stay active, stay creative. Stay humble, ntuze bigere ubona yuko uri ngangari, ubibone kuri down. Wapi, nta muntu n'umwe aba perfect, never. Stay positive, ntuze bigere wubakira ku bintu biri negative, wumve ngo kwihora, wumve ngo kugira ibiki ibintu biri negative, wumve ko mengo abantu ushoboye, wumve ko mengo ubakira ku bintu positive. Stay active, umucyo kintu cyakora, shiramo inguvu ku munsi, keep ameliorating, bizogufasha cyane. Stay creative, umucyo kintu cyakora, gerageza gukora byiza birenze ivyo wama ukora ku munsi, ukore byiza birenze ivyo wama ukora. Ndafatira akaruro nko ba photographers ari ukuntu usanga umuntu quality yatanga mu mwaka ureze no mwaka ni yagitanga. Stay creative. Abascout bakunda kuvuga ati mu buzima bwiwe uri kurabaho ku isi, gerageza isi uyisiga ni nziza gusonje ko wayisanze. Mu bintu byo ukora, gerageza utanga ibintu bishasha byiza abantu batari banakwitezeho, keep ameliorating, ugume uri creative nkuko nako ndabivuga. Wa muntu we ukiteze yuko uzoha uwo canke uwo wahaye ari wazogaruka kana wakaguha bijya wowe ushaka, urihenda cyane. Kwisi ya rurema turiho mu mugambi w'Imana. Hari gihe ushobora gusanga wowe ari Imana iciye mu kugira naka aronke, kandi no kuvuga naka nimba hari cyo wamuhaye kuko nabazokironka amagusubize. Oya, ni nkuko kandi nawe ugiye kurira mu buzima bw'iwawe abagiye bagufasha, wowe ntacyo wabafashije. Rero ntukagire umutima mubi wumve yuko uhaye nawe ategerezwa kuguha. Oya, abigemera umwigeme muramenye na saa 4 saa 5 ukaza wumva ngo ndashonje unubikira yo kurya.
gaca usanga bakwase na nyina. We nawe ariko arabwira ibyo uri umuhasa wibera mu kageto. Bwaca rimwe kabiri ntumuvugishe ngo wamuhararuzwe, kumbe niwe yakweretse uwo atariwe, yakweretse ingeso mbi. Ugaca uvuga ati uyu muntu ntakwiye kuba ari mu buzima bw'iwanje, kuko gahunda dufise mwa kino gihe cyacu no kugira inshuti nziza, inshuti zidufitiye akamaro. Hari igihe ukwibaza ngo naka ngo ariko araguprofita, ngo mubanye ngo aguprofita k'ibintu runaka, ariko ntubifate miyo nzira. Oya, nawe ubwo wowe mu buzima bwawe kuba ikintu runaka uronka mu buzima bw'iwiwe. Rero ku isi twese turi bamagariranire. Abo bavuga yuko ngo ugututse ngo ntumutuke ngo acakugaya, ariko ikintu ca mbere kidufasha kubana neza n'abantu, bigatuma n'umuntu agaruka akavuga ati kweri ndasavye imbabazi. Ukwitonda, kwicisha bugufi, bita kurabukira birahirya, bitaguhesheje agaciro ukavyima umwanya. Ushobora kuvyuka mu gatondo ka kare ukagenda ugakora, ugataha n'ubundi mwijoro iminsi 30 yose, ukapambana kabisa umwanya wawe wose iminsi 30 yose, ugasanga n'uwo mushahara uhembwa mwiyo minsi 30 nta n'imisi na wumarana, nta n'indwi uwumarana. Nshuti yanje, hindura akazi. Atari guhindura akazi naho, reba ukuntu ukoresha amahera yiwawe, ivyo ukoresha amahera yiwawe. Atari uko uzopfura umucakara w'abandi nkuko n'ubu bimeze. Ushobora kuvuga ngo ko yanyase reka ngira ibi, ko yanyase reka nwe, ko yanyase reka nanje natake naka. Nshuti yanje, decision ufata uri ufise ishavu ry'umurengera, decision ufata ufise byishimo by'umurengera, uzira yitondera, usanga ari yica kenshi. Ahubwo tekana, kuko banakubwira yuko bahinga mu bantu ibintu bijanye no gutera imbere. Ni wasanga inshuti mwabana mu myaka 5 niyo n'ubu mukiri kumwe, muri bwa bucuti nyene bya bindi nyene mwahoramwe bwa mbere mutigeze muhindura, umenya ko ataho wigeze uva, atanaho wigeze ugera. Rero umuntu wari we wese aza mu buzima bw'iwawe ku mwanya, nta numwe acererwa mu buzima bw'iwawe, kandi n'umwanya amaramu abarujya nyene nta kindi kirenga bakwiye kurenzako. Yari Benjus Godwin, nirenganira. Murakoze cyane, naho utaha.